Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano ndetse n'ari kuvugwa ku mukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, aho amasoko nka yose yemeza ko umwanya n'umwanya ashobora gutembagazwa ku butegetsi kuko ariko arumvikana n'akarwi gatoya kandi karongoye igihugu c'u Burundi, kuko hari ibihangange batariko barahuriza ku mugambi umwe, aho bashaka kumutembagaza ku butegetsi kugira ngo babandanye systeme yashizweho n'umuhisi Petero Nkurunziza. Abo bashaka kumutembagaza akaba ari benshi biganje mu bavuga ko bari mw'irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza, ndetse n'abo yagiye ahemukira, aho yagiye afunga amasoko yabo yavagamwo amafaranga. Murazi injyane ziri mu butegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi kuva umukuru w'igihugu c'u Burundi yahaguruka akajya mu rugendo, agasiga avuze ko bagomba gukura Prime Niyongabo, ariko umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca akanga gusinya ku rwete rwo gukura Prime Niyongabo. Ibyo byose bikaba ari ibintu byaje bizamura agashavu ku bashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko bari bamaze kubona ingufu zihambaye, kuko Prime Niyongabo nawe yahise yifatanya nabo mu gihe ari we wahora akingira ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Prime Niyongabo yagize agashavu gakomeye cyane amaze kumenya ko umukuru w'igihugu yagiye avuze ko agomba gukurwa mu mabanga. Byaramushavuje ku rugero rwo hejuru, aho yavuze ko aho kugira ngo akurwe mu mabanga ahubwo azakora akantu gakomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu nawe yaciye yifatanya n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi ko nk'umushiranganje benshi babonaga ko ashigikira umukuru w'igihugu, ariko byarangiye bibonetse ko naho nyine ari umushiranganje wiwe ariko atamushigikira, atanashigikiye imigambi ariko arakora, aho nyine yanze gusinya ku rwete rukura Prime Niyongabo. Ariko amasoko yacu mwibanga akemeza ko umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ajya kuba umushiranganje yabanje kuganira n'uwo yari agiye gusubirira General Arengiyome Bunyoni, bakagira ibyo bumvikana, harimo yuko azajya ananiza ingingo zihambaye z'umukuru w'igihugu kugira ngo abarundi babone ko atangufu afise. Akaba yaramwemereye ko azakora igishoboka cyose agapfungurwa, igisabwa cyose akaba yaramubwiye ko kizakorwa. Akaba ariyo mpamvu nyine umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atanguye gufata imyanzuro ihabanye n'iy'umukuru w'igihugu aba yafashe, aho yavuze ko adashobora gusinya ku rwete rukura Prime Niyongabo, akavuga ko yaba ari amakosa akomeye cyane umukuru w'igihugu c'u Burundi yaba akoze mu gihe yaba atanguye gufata abakoreye umugambwe ku rugero rwo hejuru bose akabakura mu gihugu akabapfunga, nk'uko nyine yapfunze General Arengiyome Bunyoni. Kuko amakuru atandukanye kandi ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye yemeje ko Prime Niyongabo yari kumara gukurwa agahita apfungwa, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye no kugenda yavuze ko mbere y'uko bamukura babanza kongereza umutekano kuri RTNB kugira ngo Prime Niyongabo ataza gukora ibara, kuko yiketse ko ashobora guhita atembagaza ubutegetsi bwiwe, kuko arabizi ko afise ingufu nyinshi, kandi Prime Niyongabo yarinjije abantu biwe mu nzego nka zose z'igihugu, ariyo mpamvu bitari kumugora. Ibyo byose bije byongera ku njyane zimaze iminsi hagati y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi adatinya kugaragaza agashavu kiwe, avuga ko Ndayishimiye ataho yashikana igihugu, akavuga ko umuntu wari ashoboye kurongora igihugu c'u Burundi yari umuhisi Petero Nkurunziza, kandi akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka gusambura umugambwe uri ku butegetsi. Murazi nk'ingendo umukuru w'igihugu umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi amaze iminsi akora mu mazoni atandukanye y'igihugu, ariko abirabira hafi bakabona ko aba ariko arakora imyamamazo. Kandi amakuru nanone twabashije gukura mu begereye umugambwe uri ku butegetsi avuga ko inararibonye z'umugambwe uri ku butegetsi zavuze ko ari we ashobora kurongora igihugu mu kiringo gikurikira, mu gihe bataba bashoboye gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye muri kino kiringo. Kandi naho bamutembagaza muri kino kiringo
akaba hayobora umusirikare by'inzibacyuho ariko igihe batunganya amatora akaba ari Reveriyani Ndikuriyo aserukira umugambwe uri ku butegetsi. Ibyo byose ni biriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi byerekana ko akarwi kariko karashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye gafise imbaraga kandi kanakomeye cyane na rirya abakunda General Alengiyome Bunyoni ari benshi kandi bakaba buzuye mu nzego zose z'igihugu bakaba bashaka kwihorera kuri Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ko yakoze ikosa rikomeye cyane akamukura yarangiza kumukura akanamupfunga. Ni byinshi twabateguriye turaza no kubabwira ku bijanye n'agashoka ariko karakorerwamwo amarorerwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho abapfungirwamwo batabasha kugaruka benshi baborezwa igufa ku rugero rwo hejuru kugeza n'aho babagandagurira. Byose twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru wifuza kuzajya uba mu wa mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abarundi barayamaze bati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Niyo mvugo ikoreshwa n'isoko ryacu mu biro by'umukuru w'igihugu ku bijanye n'ingendo umukuru w'igihugu ariko arakora hirya no hino ku isi. Uwo mutegetsi yabanje kwibutsa ko kuva mu mwaka wa 2015 gushika muri 2020 umukuru yari ahari Petero Nkurunziza atigeze asohoka igihugu bivuye ku kungene ikiringo ciwe cafashwe n'amakungu nk'icaho nyanze amategeko byatumye inshuti n'abagenzi b'u Burundi nka bose bahagarika imigenderanire myiza twari dufitaniye. Yavuze ko abarundi ari ibyabona ku ntumwa zitari nke zarungitswe zivuye hirya no hino ku isi ziza mu Burundi guhanura Nkurunziza guheba umugambi wo kwitoza mu mwaka wa 2015 ariko ntibyahagaze, bivuze ko amajambo yahavugirwa nubwo atasohowe mu binyamakuru atari ahumuriza ahubwo hari abo yagenda akomerekeje ku mitima kugeza aho hari abashitsi bagenda bashavuye cyane ko babwiwe amajambo y'agasuzuguro kandi ari abakuru b'ibihugu biyubashe. Gutyo rero nabo baraheza bagashikana ubutumwa kure aribyo byavuyemwo ibihano twafatiwe. Ngo ibihano Uburundi bwafatiwe bivuye kuri ico kiringo ciswe ica gatatu ca Nkurunziza ntibyashotse bigira ingaruka ubwo nyine, ngo ahubwo ni izi ngorane abarundi bariko barabona uno munsi. Amakuru dufise avuga ko kuva Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi yagerageje gusigurira abahora ari inshuti z'u Burundi ko we afise ico aje guhindura mu by'intwaro agateka kazina muntu n'ibyo mwidegembyo mu gihugu ariko biranka ko bizera ibyo avuga. Byabaye ngombwa ko ahaguruka akaja gusigurira imbona nkubone izo nshuti z'u Burundi kugira bamare amakenga. Ngo ariko ikibazo cagumye kigaruka, bamwagirije ko ari samuragwa wa Nkurunziza kuko bamwe bakorana hafi, umwe ari umukuru w'igihugu uwundi ari umukuru w'umugambwe ku butegetsi, bakavuga ko n'imbere y'uko apfa yari yamaze kumushikiriza nk'uje kubandanya mu makanda yiwe. Bitumvikana rero ukuntu yoba aje gukora ibihushane n'uwamusize ku ngoma. Ayo makuru dufise abandanya avuga ko byabaye ngombwa ko umukuru w'igihugu yikora ku makuru y'ibanga hamwe n'ibyabona byo mwibanga bimwe biri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kugira bemeze ko umukuru w'igihugu ibyo avuga byoba ari byo, gutyo habona kuboneka imihango yo gusubira kunagura imigenderanire myiza n'u Burundi. Ariko kandi ngo iruhande y'ibyo byemezo umukuru w'igihugu yoba yarasabwe kwerekana ibikorwa mu gutandukanya umusarara n'isuri mu butegetsi bwiwe harimwo no gushira imbere y'ubutungane abo bose bafise amaboko yanduye mugabo bikaba bitoroshe mu gihe ubutungane aribwo butwaye gusumba izindi nzego zose ahubwo aribwo bwadugije abandi. Amakuru adasanzwe mugabo tugikotohoza kuko atawurayemeza mu masoko yacu avuga ko amajambo umukuru w'igihugu yaraye avugiye ku kibuga c'indege aganutse ajanye no gukariha kw'amenyo n'inzara by'intare yoba ajanye n'umukenyuro mushasha umukuru w'igihugu n'umurwi w'ibihangange umushigikiye bagiye gukoresha mu gusubiza igihugu ku murongo gusokorora inkoni y'icuma. Hari ubwoba ko ibintu bitagiye koroha kuko uwo murwi
uri kumwe n'umukuru w'igihugu uvugana agashavu ko umwanya wo kunagura ubutungane kugira bukore ku nyungu z'abanyagihugu atawuhari kuko abarundi bagowe cane bakeneye ibibafasha hakiri kare. Amakuru y'ibanga avuga ko icatebeje umukuru w'igihugu hanze yoba yariko arasaba ibihangange kw'isi ko vyoraba hejuru ku ngingo zigiye gufatwa mu gukiza Uburundi kuko hari abo bizokanga. Ni inkuru tugiye gutohoza kugira ngo tuzayibashikirize yuzuye, ariko nyine akaba ari ibintu bitazorohera Perezida Evariste Ndayishimiye kuko ibyo ariko aribwira ni ibintu nyine ariko aribwira ariko arahangana n'ibihangange bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi ku buryo adashobora no kubitsinda ku buryo bworoshe. Hari inkuru nanone twaronse y'agasho kari ngaha mu gisagara ca Bujumbura gashobora kuba kariko karaberamwo amabi akomeye cane. Hari uwamenya kano gasho? Hari umunyagihugu aherutse kutwandikira atubwira agasho yapfungiwemwo yikeka ko koba kari mu Rubirizi muri komine Mutimbuzi. Ako gasho koba gakorerwamwo amarorerwa akomeye cane. Turifuza kuronka abadufasha kumenya neza ako gasho kariko karagandagurirwamwo abanyagihugu. Yanditse ati ndagize yambo nariko ndumviriza ibijanye n'umuntu mwatabarije mu ntango z'uku kwezi, hari ikintu niyumviriye, mukore ibishoboka byo mutohoze mu Rubirizi Bujumbura rirare, hariyo agasho katazwi gashobora kuba ari ak'iperereza canke abandi bantu bakorana n'iperereza. Ico bikoze abagufata bakakujana n'imodoka, eko ugezeyo Imana ikavayo barongera bakakugarurayo n'imodoka nyine ku buryo utamenya aho waruri. Ibiberayo biteye amakenga kuko basohoye ntumenya ibyiwe. Aho ni mu gihe no mw'ijoro bashobora gusohora umuntu bakamukoza ico bashaka. Ako gasho kari iruhande ya dispensaire. Aho hantu hasanzwe hari ikirindiro c'igipolisi. Ni ukuvuga hari ubusho bubiri butandukanye. Kamwe muri ubwo abagapfungirwamwo bose bafatwa n'abantu bambaye impuzu zisanzwe civile, utamenya abaribo. Uwo basohoye hari igihe akubitwa birenze kandi ntagaruka mu gasho, ni ukuvuga nyine ko bahita bamugandagura bakajya kumujugunya. Hari n'uwohamagarwa mw'ijoro, kimwe gusa atari uwuhacunze yambaye umwambaro w'igipolisi, abandi bose bahaza bambaye civile. Iyi si inkuru numvise njewe mu mpera z'ukwezi guheze Myandagaro 2023 narapfungiweyo. Igihe mfatwa nari muri ville hagati mu gisagara ca Bujumbura. Nsohotse mvuye muri bata ngeze hanze haje vatiri ifise ibiyo bitabona ije guhagarara aho ngaho. Narakangutse ndayikubita ati ushaka kungonga? Havuyeyo abagabo babiri harimwo umwe w'inzobe nyinshi cane. Anyishura ngo aho urazi ibyo uvuze uwo ubwira? Nanje nti washaka nemere mu ngonge? Uwundi ati ntiwumva ko ari babandi nyine? Bace banyuriza iyo modoka ku murango izuba ryaka. Ku bwanje ico gihe niyumviriye ko banjanye muri beseri kubera uwo munsi hafi yaho hari abapolisi bari mu kwabo gufata abakomisiyoneri b'amatelefone. Banjanye uko sinamenye aho ngeze n'aho banjanye. Ntabwo hari muri beseri ariko nibaza ko ahari mu Rubirizi. Uwo munsi nyine narasohowe mw'ijoro, bambaza ico nashaka gushikako mu majambo navuze. Aho mu gasho narasanzeyo umuntu avuga ko ava i Nyanzarake, ngo yari asanzwe agomba kuja muri Amerika. Yasohowe ku wa kane kw'igenekerezo rya 31 ukwezi k'umunani 2023, igihe bazanye abafashwe bagirizwa kwambara impuzu z'igisoda. Nta nkuru yiwe nasubiriye kumenya. Mw'ijoro ku wa kane nyine abo bambaye izo mpuzu barasohowe, barakubitwa cane numva baraboroga ku buryo bahise banagandagurwa ako kanya, bababwira ngo murabivuga neza. Ni ukuri nabo nyine ntibagarutse mu gasho. Ico bikoze njewe barampaye ibyo gufungura. Jewe iyo minsi namaze nari mfise ubwoba bwinshi. Inyuma y'indwi niho nabonye wa muntu w'inzobe ansohora, anyuriza ku minite dabo kabine yera ifise ibiyo bitabona aranjana. Angejeje ku ruzi Gikoma ambwira ngo mvira mu modoka ariko ubwo busazi bwanyu mu buhagarike.
muragerageza mutohoze neza iby'ako gasho muzasanga hariyo abanyuruzwa bagacishwamo kenshi bakagira nyine ibibazo bikomeye cyane. Turasabye uwamenya kano gasho yakandikira Ndondeza kuri nimero akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Ngayo amakuru yari ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi babona ko umutekano w'igihugu cy'u Burundi utifashe neza nyuma y'amakuru amaze iminsi avugwa ajanye n'itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uburyo ki abantu bariko baranyuruzwa bakaburwa irengero, kandi ibyo byose bikaba inzego nka zose ngaha mu gihugu cy'u Burundi zirorera ariko ntizigire ico zikora. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.